Ivyo dusoma mu gitabo ca Izaya. Umikamamane yanje yarampaye ururimi rw'umwigishwa kugira ngo nshobore kuremesha uwaruhijwe. Uko bukeye niko nkebura kugira ngo ndamutege ugutwi nk'umwigishwa. Umukama yarazibuye amatwi yanje, nanje sinamwankiye, sinamuzibukiriye. Narateze ibitugu abankubita, abanshikura ubwanwa ndabatega imisaya. Abankubita be n'abancira amate sinabahishije amaso. Umukama Imana yanje arantabara, nico gituma ivyo bitutsi ataco bingira, nico gituma mu maso nahakomeje hakadadarara nk'ibuye, ndazi ko ntazoteterwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana yanje, wampebeshejwe n'iki? Abambona bose barantwenga, banyunya umunwa bakazunguza umutwe, bavuga bati yizeye Umukama none namukize, namurokore niyabamukunda. Imbwa zirankikije, umugwi w'ababisha uranzigurije, batoye iganza n'ibirenge vyanje, ndashobora guharura amagufa yanje yose. Bagabangana ivyambagwa vyanje, batera ubufindo ku mutamana wanje, ariko wewe Mukama ntunje kure, wewe bukomezi bwanje tebuka untabare. Nzomenyesha izina ryawe bene wacu, ndaguhayagize ishengero rikoranye. Mwebwe mwubaha Umukama nimumuhayagize, mwebwe mwese ruvyaro rwa Yakobo nimumuninahaze, mwebwe mwese ruvyaro rw'Isirayeli nimumuhaye. Ibyo dusoma mwibara umutumwa Paul yandikiye abanyafilipi. Umukama Yezu naho yamanya kamere k'Imana
ntiyigeze yishira hejuru ngo nuko angana n'Imana, ariko yigize ubusa mu gusangira kamere k'abasuku, mu kwigira umuntu asa n'abandi, yigenjeje nk'umuntu asanzwe, arushirizaho mbere kwicisha bugufi, aragamburuka gushika yemera urupfu, kandi urupfu rwo kumusaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru ya vyose, ikamugabira izina rirenge yandi mazina yose, kugira ngo kw'izina rya Yezu bose bakubita ibifukamiro mw'ijuru, kw'isi no mu kuzimu kw'inyenga, kandi ururimi rwose ruyage hose ko Yezu Kristu ari umukama, ngo Imana se ininahazwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ukubabara k'umukama wacu Yezu Kristu kwanditswe na Luka. Igihe gishitse, Yezu aja ku meza hamwe n'abatumwa biwe, arababarira ati: Nalifuje gusangira namwe Pasika narababara, kukaba nkako ndabibabwiye, sinzosubira kuyirya gushika izoba irangukiye mu bwami bw'Imana. Afashe igikombe arakenguruka, araheza avuga ati: Nimucakire musabikanye, kukaba nkako ndabibabariye, sinzosubira kunywa inyobwa y'imizabibu gushika ubwami bw'Imana bushike. Afashe kandi umukate arakenguruka, arawumanyura, arawubaha, avuga ati: Iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ivyo murabigire munyibuka. Bamaze gufungura agira kwa kundi, afata igikombe araheza avuga ati: Iki gikombe ni isezerano rishasha ry'amaraso yanje aza guseseka ku bwanyu, kandi imbere nguko ukuboko kubuza kungura,
turiko turasangira ku nkoko imwe. Kaniko umwana w'umuntu arigiriye nk'uko vyashinzwe, ariko aragowe urya muntu asa kumugura. Nabo babandanya kubazanya ngo yoba nde muri buzo bikora, maze muri bo havuka umuhazuko ngo ninde mukuru muri bo, arababarira ati abami b'ibihugu baravyiganzako, abafise ubukuru biyita barutungaboro. Mweho suko ariko umukuru nabe muri mwebwe nk'umutoyi, uwugaba nawe nabe nk'uwubakorera. None umukuru n'uwicaye ku meza canke n'uwubakorera? Mbega suwicaye, ariko jeho ndi hagati yanyu nk'uwubakorera. Mwebwe mwarangumije umutima mu makuba narimo, nanje ndabashikirije ubwami bwa data nk'uko yabunshikirije. Muzofungurira ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzovyagira ku ntebe mucira imanza. Imiryango 12 y'Isirayeli. Simoni we, raba shetani yabarondeye ngibagosore nk'ingano. Je hariko nagusabiye ngo kwemera kwawe nikugirire. Nawe niwahinduka uraremesha bene wanyu. Simoni aramubwira ati Mukama, iyo uzoja tuzojana, ari mwibohero ari no mu rupfu nyene. Yesu amusubiza ati ndabikubariye Petero, uyu munsi saa kitarabika uzoba umaze kunyihakana gatatu kose. Araheza arababarira ati aho nabarungika atasaho atampamba atankweto, hari ico mwigeze mubura. Baramwishura bati haba namba. Arabasubiza ati ubu rero ufise isaho nayifate, n'ufise umufuko awiyegereze. Utagira inkota we agurisha umutamana wiwe. Nukuri ndabibabwiye, ndategereza kurangura ivyanditswe ngo yaraharuwe mu banyakabi. Kukaba nkako
iryamvuze ko rigira ngo ritahe. baramubwira bati Mukama ngizi inkota zibiri hano. arabishura ati ziramaze. asohotse agenda ku gasozi ka Oliveti nk'uko yari yaramenyereye. abigishwa biwe nabo baramukwirikira ngo ashikeyo. arababarira ati nimusabe mwoye gutsindwa n'inyosha mbi. araheza yigira imbere nk'aho umuntu yotera ibuye. arapfukama asaba ati dawe niwaba ubishaka nkura ku y'amagorwa, ariko ntibibe nk'uko jewe nshaka, nibibe nk'uko we ubishaka. abonekerwa n'umumarayika avuye mu ijuru aramuremesha ngo ikinya gitangure kumusukira. arushirizaho gusaba aja mu kubira icuya c'amaraso kijojotera hasi. ngo aheze gusaba ava hasi aja abigishwa biwe bari. asanga basinzirijwe n'intuntu. arababarira ati ko musinziriye niki, nimuvyuke musabe, mwoye gutsindwa n'inyosha mbi. akivuga haza igitero kirongowe n'uwitwa Yuda, umwe wo muri bamwe 12. aregera Yesu ngo amuramutse mu kumusoma. Yesu rero aramubwira ati aho ga Yuda uratanga umwana w'umuntu mu kumusoma. abari bamukikije babonye ibibaye baramubaza bati mbega Mukama tubakubita inkota? umwe muri bo aca kubita umusuku w'umusaserdoti mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu yamara aramubarira ati sigaho. akora ku gutwi kwiwe aramukiza. araheza Yesu abarira abari bamuziye, abakuru b'abasaserdoti, ababwiriza b'ishengero n'abashingantahe ati ko mwazanye inkota n'amahiri nk'abahiga igisuma niki, aho twamaniye iminsi yose mu gisengero ntimwankojeje kw'iminwe. ariko ubu harageze isaha yanyu n'ububisha bw'umukorane. baramufata baramujana bamwinjiza mu nzu y'umusaserdoti mukuru.
Petero nawe aramukwirikira agendera kure. Bacanye umuriro hagati mu rugo, barawukikuza baricara. Petero ari muri bo, inshoreke imubonye iramwitegereza ivuga iti, uyu yari kumwe nawe. Petero arahakana ati, oya wa mugore sindamuzi. haciye akanya uwundi aramubona aramubwira ati, nawe nyene uri umwe muri bo. Petero aramwishura ati, eka yewe sindiwe. haciye nk'umwanya w'isaha imwe uwundi yongera kuvuga ashimitse ati, nukuri n'uburyo atari kumwe nawe kanatsinda n'umunyagarire. Petero aramubwira ati, ewe wa muntu sinumva n'ibyo uvuga. buno nyene akiriko aravuga isaka irabika, umukama nawe akebutse araba Petero. Petero nawe yibuka rya jambo umukama yavuga ati, uyu munsi nyene n'isaka itarabika uzoba umaze kunyihakana gatatu. Petero asohotse yiyuha iryo sozi. Abagabo bari bacunze Yesu baramutwenga bamukubita, baramupfuka mu maso, hanyuma bamubaza bati, Findura uwagukubise ninde. baramutuka n'ibindi byinshi ngo buze guca bashinga ntahe b'igihugu, abakuru n'abasaserdoti n'abigisha bamujana mu ntahe yabo baramubwira bati, ni waburi Kristu bitubarire. arababwira ati, naho ndabibabarira ntimuvyemera, kandi naho ndababaza ntimunyishura, ariko kuva ubu umwana w'umuntu azoba yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana. bose baramubaza bati, none rero uri umwana w'Imana. arabishura ati, muvuze ko niwe. nabo bati, turacaronderera iki byabona, twebwe nyene turavyiyumviye mu kanwa kiwe. abakuru b'abasaserdoti n'abigisha bakura hasi bajana Yesu kwa Pilato, batangura rero kumurega bati, uyu twasanze agomesha intara yacu, abuza gutanga ikori rya Sezari, yiyitubwiwe ngo ni Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, uri umwami w'Abayahudi. nawe aramwishura ati, wabivuze. Pilato abarira abakuru b'abasaserdoti n'ishengero ati, ntaca nsanze kuri uyu muntu. nabo barushirizaho bati, aradurumbanya igihugu akagenda arigisha ubuyudeha bwose
kuva i Bugayire aho yatanguriye gushika nino. Pilato ngo avyumve abaza ko uwo muntu ari umunyagalile, amenye ko ava mu gihugu ca Herodi, amurungika kwa Herodi, kuko nawe yari Yerusalemu muri iyo misi. Herode abonye Yesu aranezerwa cane, nkako yari yifuje kera kumubona, kuko yahora yumva vyinshi kuri we. Yagira ngo Yesu aza gukora ibitangaro mu maso yiwe, amubazagiza vyinshi, ariko we ntiyamwishura namba. Abakuru b'abasaseredoti n'abigisha baraho bariko baramurega vyinshi cane. Herodi n'abanyarugamba biwe baramusuzugura, baramutwenga, bamwambitse igihuzu cera, baraheza bamurungika kwa Pilato. Uyo munsi nyene Herodi na Pilato bacika pampe, kare na kare bahora bazirana. Pilato ahamagaza abakuru b'abasaseredoti, abashingantahe n'ishengero, ababwira ati, mwanzaniye umuntu ngo agomeshe igihugu, nanje namubajije ngaho imbere yanyu, sanga nta caha afise, kuvyo mwamureze ko vyose. Na Herodi nyene ntaco yabonye, kuko yamudusubije, kuko abankako ntaco yakoze gikwiye kumwica. Nuko rero hinge ndamukubitishe, meze ndamurekure. Akaba ku munsi mukuru yategerezwa kubarekurira imbohe imwe. Ishengero uko ryakabaye riyogorera icarimwe riti, niwicuyu uturekurire Baraba. Uno yari yatwawe mw'ibohero, azira umugararizo wabaye mu gisagara be n'ubwicanyi. Pilato yongera kubabwira ijambo, kuko ashaka kurekura Yesu, ariko bo barayogora bati, mubambe, mubambe. Asubira kubaza ubwa gatatu ati, none ikibi yakoze ni iki? Nta caha gikwiye urupfu ndamubona ko, ndamukubitisha rero, meze ndamurekure. Nabo bashishikara kuyogora, basaba ngo ntabambwe. Induru ija hejuru. Pilato aruhira gushinga intahe ngo bibe nk'uko babisavye, arekura uwari yatawe mw'irohero, azira umugararizo n'ubwicanyi. Uwo bari basavye Yesu nawe amuhebera ugushaka kwabo. Bariko baramujana, bafata umuntu yitwa Simoni umunyasireni, yaravuye mu mirima, bamuremeye ku musaraba ngo wikorera akurikire Yesu. Ishengero ryinshi riramukwirikira, ririmwo n'abagore bagenda barikubita kugikiriza bamuririra. Yesu arakebuka ababwira ati, yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, nimundirire, nimwiririre mwebwe nyene n'abana banyu,
kuko hazoza iminsi bazovuga bati hahiriwe intavyara, inda zitavyaye n'amabere atonse. Niho bazobwira imisozi bati nimutugweko, imirambi nayo bati nimudufuke. Nibaba bagiriye gutyo igiti kibisi harakana icumye, co bizogenda bite? Bamutwarana n'abandi babisha babiri ngo babice hamwe nawe. Bamaze gushika ahantu yitwa Karuvariyo, bamubambaho hamwe n'abababisha, umwe iburyo uwundi bubamfu. Yesu nawe aravuga ati dawe barekurire, kuko batazi ico bakora. Mu kugabura ivyambagwa vyiwe naho babipfindanirako, igihugu caraho kirorera. Abakuru nabo baramutwengera mwijigo bati yakijije abandi niyikize rero nawe nyene, niyaba ari Kristo w'Imana intore yayo. Abasirikare baramutwenga nabo nyene, baregera ngo bamuhereze isiki, bamubarira bati niwabura umwami w'Abayahudi niwikize wewe nyene. Hejuru yiwe kandi hari kwandiko ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe muri nyababisha bari babambanywe nawe aramutuka ati mbega uri Kristo niwikize wewe nyene udukize natwe. Ariko uwundi aramwishura mukankamira ati ntumenya kubaha Imana, wewe upfuye rumwe nawe. Tweho tuzizikira ukuri, tuzizi ico twakoze, ariko uyu we nta kibi namba yakoze. Araheza abarira Yesu ati Yezu uranyibuka aho uzogira mu bwami bwawe. Yesu aramwishura ati ndakubariye n'ivy'ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanje mw'iparadizo. Hari rero nko kw'isa ya gatandatu, maze izuba rirazimangana, umukorano ukwira isi yose gushika kw'isa y'icenda. Ca gihuzu kimanitse mu gisengero gitemukira hagati. Yesu nawe aratura kamavuga ati dawe ndaguhereje umutima wanje. Avuze atyo aracikana.
intwaza ngo abibonye ibyo bibaye ininahazimana iti nukuri uyu muntu yari mweranda. ishengero ryose ryari ryaje kurorera ribonye ibibaye risubira inyuma ryikubita kugikiriza. abo bari bazinanye bose n'aba bagore nyene bari bamugendaniye kuva ibugarire bari bahagaze kure babibona. hanyuma haca hashika umuntu yitwa Yozefu, umushinga ntahamenyekana w'inama nkuru, umuntu w'ingingo n'ubutungane. we ntiyari yashimye inama n'ingiro yabo, yari umuntu avi Arimati mu gisagara c'Ubuyudeya, akaba uwiteze ubwami bw'Imana. uyo rero aja kwa Pilato asaba ikiziga ca Yezu, arakeza arakimanura agitekera mu mpuzu yera, akiryamika mu ruhafu bari bimvye mu kibuye, atawari bwaruhambwemwo. wahari umunsi wo kwitegurira isabato yagirishike, babagore bari bavanye na Yezu ibugarire baherekeje Yozefu, barihweza uruhafu n'ingene ikiziga ciwe gihambwa. bahindukiye bategura imbazi zimota neza, ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko vyategerezwa. bakristo mwese umuryango w'Imana, tuzirikane gatonya iri jambo ry'Imana twumvise. ariko imbere yaho nkuko nabigize ndi harya hanze, nagira ngo nsabe uwubahwa Musenyeri Vincent Harolimana, umwepiskopi wa diocese ya Ruhengeri, ari kumwe natwe, ave hasi abaramutse. ubu naho nsabe uwubahwa Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umwepiskopi wa diocese ya Butare, ave hasi abaramutse. nuko rero abo ni bamwe mu bashitsi bari baje kudufasha urubanza rwo kwatira umwepiskopi mushasha wa diocese ya Rutana. twari kumwe n'abandi bepiskopi kandi bava mu gihugu ca Tanzania. abo bose bari baje kugira ngo bakomeze ubucuti, ubuvandimwe, kuko dusanzwe twemera ko twese kubw'aya maraso ya Yezu twacitse umwe, twabaye umwe, dusigaye turi abavukanyi. nico kimenyetso baje kugaragaza.
ngarutse rero kuri iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi, hariho ijambo bavuze ngaha ngo ishengero ryose ryari ryaje kurorera ribonye ibibaye risubira inyuma ryikubita gukiriza. Bavukanye mwese, buri mwaka twama turinahaza uyu munsi mukuru nk'uko mubibona urimwo inkuru nziza y'ubwami bwa Yezu, imwe twumviriza tukiri harya hanze, n'inkuru nziza y'uko babara kwiwe iyi duhejeje kumva baturirimbira. Naho imigigwa ya Mariya yindi umwaka wose mugerageje kuza muratega amatwi, umwaka wose wamufise inyigisho yawo ifatiye ku mwanditsi w'inkuru nziza abaramukiwe kudushikiriza iyo nkuru nziza. Nk'uyu mwaka tuzirikana ukubabara k'umukama wacu Yezu Kristo nk'uko twagushikirijwe n'umwanditsi w'inkuru nziza Luka mweranda. Niyo nkuru nziza bahejeje kudusomera. Inyigisho nkuru aduha ni yuko duhejeje kumva ibi byose byabaye, mwumva muri uru rubanza bimeze nk'akamaramaza, duhejeje kubyumva ko twoheza tugahinduka tukamera nk'iri shengero ryose ryari ryaje kurorera, mwumvise ngo ryasubiye inyuma ryikubita gukiriza, kuko ritahuye ko ryarahenzwe mu kwicisha intungane ku gakungero, ku gakuku, kandi bicishije intungane yabagumaniye urukundo n'ikigongwe bose. Ese natwe uyu munsi twumvise rero ibyo byabaye, twotaha twahindutse, umwe wese mu bubegito yoba arimwo, kandi umwe wese niwe amenya ububegito buba bumubereye nabi, agahezera agahinduka. Nkako nyene nk'uko muvyumvise, Yezu yababaye nk'intungane, ntiyigeze ata ubwoko bwiwe bwo kuba umwana w'Imana. Luka mweranda mu kubitwumvisha atwereka ko mu ntambuko zose z'aya magorwa Yezu yabonye ko Yezu yagumye yereka bose ikigongwe c'Imana. Mu byo yaciyemwo byose n'ibyo umuntu yobona yuko byabwirizwa kumutsitaza, mbere akagira ati nawe ibi sinovyemera, ariko mu ntambuko zose uwo Yezu yamye azarereka abo bari ngaho umutima w'ikigongwe. Umve namwe, mu gihe umwigisha wa Yezu yagomba kumutabara mu guca ugutwi k'umugizi wa nabi, Yezu batubwiye ngo yaciye akora ku gutwi kwiwe aramukiza. Mu gihe naho yari ku muruho aduga umusozi w'i Karuvariyo, abonye abagore bagira bicwe n'intuntu, yitwararitse kuca bahoza ati, yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, ntimundirire, nimwirire mwebwe nyene n'abana banyu. Abonye abantu bariko baramwumvira ikigongwe, niwe aciye yerekana ikigongwe gisumbirije. Mbere n'abariko baramwica nk'uko mwavyumvise, bamwica rubi, bamubamba ku musaraba, yitwararitse kubagirira ikigongwe ati, dawe barekurire kuko batazi ico bakora. Eka no mu basuma babambwe hamwe nawe, yitwararitse kumviriza n'ukwemerera ijuru uwamutakambiye ko yomwibuka. No muri ico kiringo
yitwararitse kwibuka uwo wundi yaragowe. Nguyo rero Yesu, nyonga z'ikigongwe c'Imana dukwiye kwirukira no kwigana duhejeje kumva inkuru nziza nk'iyi. N'ivy'ukuri uburyo Yesu yifashe mu kubabara kwiwe, akagumana urukundo, akereka bose umutima w'impuhwe, bwarakoze ibitangaza. Iyo nyifato ya Yesu ubwayo yarakoze ibitangaza. Yatumye umugabo nka Petero yisubirako, kuko amwerekeje ko inyonga z'ikigongwe kandi yarahejeje kumuhemukira bibi. Byatumye kandi na Pilato umupagani yemera ko yicishije intungane. Bituma n'indwaza ngabo yari mu bamubamba inina Hazimana iti nukuri uyu muntu yari mweranda. Maze ngo ishengero naryo ryari rikoraniye aho rirorera, ribonye ibibaye irisubira inyuma ryikubita ku gikiriza. Ese twomenya kuza turikubita ku gikiriza natwe iyo tubonye ko twari twatwawe n'agakungero k'abandi tugakora ibidakorwa? Kuko rimwe na rimwe abantu barashoboye gukora ibintu batiyumvirana buhoro buhoro, kubera ko bari kumwe n'abandi bakabikoraho gakungero. Nkuko mwumvise aba bantu bicishije Yesu barushirizaho barushanwa kuvuga ngo napfe nabambwe, kandi wari kubaza umwe akamubaza mbega kuri kuravuga ngo nabambwe hari ico yakugiriye? Hari nkumbure n'abatari bwumve n'uwo Yesu, n'abatari bwamubone, mugabo baciye baja mu gakuku k'abandi ngo nabambwe nabambwe. Bakristo mwese mwakoraniye ngaha ngo tuninahaza Imana twumvirize ibyabaye mu kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo, nguko nkunze kubibibutsa. Ngira mwese mwumvise ko agakungero ari kabi, kuko kari mu byishishije Yesu Kristo. Burya agakungero karashobora no gutuma abatware bakora ibyo batokoze, kukabaha inkiki, bagahava bafata ingingo mbi. Nguko kwa Pilato yumvise igihugu kigomotse ngo napfe napfe, yaciye yubahuka kwicisha intungane y'Imana, kandi wenyene nk'umuntu w'umushinga ntahe ariko aravuga ati yamara nta na kimwe namubonye ko comwicisha. Ariko yumvise bagumutse aca arabikora. Nico gituma bavukanyi, haba mu ngo iwanyu, haba mu mibano yacu, mu mihari, mu mashirahamwe, eka no ku zindi nzego zose z'igihugu, twokwama twirinda kuza turafata ingingo twohejwe n'akaguma k'abantu. Haba ari kugira ngo tubaryohereze canke ari kugira ngo tubikure. Ntibikabe gutyo. Ibanga ryacu ry'abakristo ridusaba kwama tubanza guhanuza umutima, tugafata ingingo ibereye ijanye n'ukuri n'ubutungane, kuko ingingo mwenizo arizo ngingo zihava zikubaka, zigatuma urukundo rushoboka, amahoro nyayo akaboneka. Burya nka Pilato naho yakoze ivyo kugira ngo abave imbere, nta mahoro yigeze aronka mu kurekura umwicanyi Baraba atanze intungane Yezu ngo bamwice. Mu yindi nkuru nziza bacu batubwira yuko ngo yahavuye afata amazi ngo agakaraba, nk'uko umengo ugiye gukaraba igicumuro kiri mu mutima, ayo mazi aca gikuraho. Ariko n'ikimenyetso cerekana ko atamahoro yasubiye kuronka amaze gukora iryo shano, agakora ikibi nk'ico. Ukoze ikibi bizokugora kugira ngo utekane
kiretse wemeye kuva muri ico kibi. Kandi Imana yapfuye kugira ngo itwereke isoko twoza turagenda kuvomamwo uburyo bwo gukira ico kibi, tugasubiza umutima mu nda kuko dusubije umutima ku Mana. Ni ivy'ukuri kandi iyi nzira Yezu atwigisha mu nyifato yiwe mu gihe yari karababazwa arenganywa kandi ari ntungane, akagumanira bose umutima w'urukundo no kurondera kubakiza, turabibona twese ko ari inzira itoroshe kuri twebwe abantu magara make yacu. Mugabo ni kwa kwihatira nyene kwinjirira mu muryango upfunganye, kuko gukunda bose gushika no kuba ariko barakwicisha baguhora ubusa, si ivyo twebwe twokwishoboza kubw'ububasha bw'abantu. Ngako nyene nkuko mubizi kandi mwama mubibona kubw'abantu mu bubi bwacu, inabi yitugwa iyindi, uwugututse nawe ukamutuka, ukumenya ijisho ukamumena nabiri cyangwa ukamukura umubangabanga wose. Mugabo murumvise ko Yezu we atwigishije ko iciza ari cyo kibwirizwa gutsinda ikibi. Ukugiriye nabi ukamuha ikigongwe, urukundo rugatsinda urwanko, kuko ariho ubuzima buhava bugatsinda urupfu. Ni nk'igitangaro gikorwa n'Imana, kandi dukundiye Imana yamirika irakora mwene ivyo bitangaro mu buzima bwacu. Ndabifurije rero mwese bakristo ko mwogirirwa iki gitangaro uyu munsi, mwebwe mwaje gusenga n'abandi bose bariko barasengera handi, ko Yezu Kristo yapfuye kugira ngo abashatse kumukurikira bose bakire. Ese amaraso yiwe yobafasha kuronka igitangaro nk'ico mu buzima bwanyu? Mwese mugasubira inyuma mwikubita kugikiriza muti ntitwari tuzi ko ivyo twahora dukora vyahora vyicisha umwana w'Imana mu ngingo ziwe n'ubu zikibabara. Nimwibuke ko mwamaze kwakira Yezu nk'umwami wanyu, mukamusanganira nka kumwe kw'abana b'Abahebureyi bimwe twatangurirako, maze rero kuraho hose mwoba mwaramwihakanye canke ntimumugwanire, kumbure kubera agakungero, ingorane z'ubuzima, ubwoba, isoni zo gushingira intahe Yezu, uyu munsi nimusubire kwihweza izi nyonga z'uyu Yezu yereka bose imbabazi n'impuhwe, mwisubireko kandi mufashe n'abandi kwisubirako, kuko uriko arabakorana inabi mutamuhanuye bizohava bibahamagara mu maso y'Imana muri rwa rubanza ntabanduka. Mpore ntibikabe ngo bihave bibahitana kandi mufise gihanura n'iri jambo ry'Imana. Ndabifurije mwese kuroranirwa kandi muze mugire iminsi myiza y'iyindwi nyeranda nk'uko musanzwe mubigira. Mubandanye mudusabira, natwe turabasabira kugira ngo twese tuje muri iyo nzira yo guhinduka, maze amaraso y'umwana w'Imana yadutangiwe ntahave ngo apfe ubusa kubera ko tudashatse kwakira urukiza rw'Imana. Imana ibahezagire mwese. Amen.